Baramukije amahoro y'Imana abakunzi ba No Repentance No Even TV muri kumwe na Kazara Florette muri cya kiganiro canyu Amamaza. Ndi kumwe n'umutumire kabibwire. Yitwa Japhet NIYONKURU. Ego cyane. Umutumire wacu w'uyu munsi Japhet turabaramukije. Baramukije namwe. Murashobora kutubwira Japhet ni iki? Japhet asanzwe akora iki? Japhet turabona afise gitari bimeze gute? Ikibazo kiragoye ubwaho reka ngerageze gucishura. Japhet ni umuririmbyi, tuvuze umuririmbyi sinzi ingene abantu babitahura. Japhet ni umu adorateur, si umu artiste. Ko iyo bavuze artiste bavuze donc umuntu akoresha ata mugabe iyo bavuze adorateur n'undi muntu aba conduit par notre esprit, atwagwa n'indi mwemu. Donc iyo mwemu ikaba ari umuganzi imukoresha hama gaca yado. Iyo mwemu rero bari iyo mwemu kubizera barayitahura cyane. Ni mwemu yera. Niwe twasezeraniwe na Kristo Yesu igihe yagenda mu ijuru. Murakoze cyane. None Japhet mwoba mufise ama-album, mwoba musanzwe mukorera umuziki wanyu hehe? Sinzi ukuntu bimeze. Bon, actually ndi umuririmbyi personnel, ndirimba à titre personnel. Ndafise band abagenzi ego bamfasha. Uretse n'ibyo ndafise album ndiko ndakora muri studio. Iyo album rero ni album since maze igihe kirekire ndayitegura. Ni album yakoze ku mutima wanje. Ni album ivuga ingene natoranijwe. Ivuga donc uyumvise nawe cuba interesse wo kumviriza. Ni album y'ubwiza mu yandi majambo sinzi ukuntu nobivuga. Mvuze iryo jambo ry'ubwiza umenga biramenyerewe, ariko wumvise indirimbo zirimo niho wakumva valeur. Iyo album mwayise gute ga Japhet? Iyo album twayitiriwe BAHO. Ego cyane. None mwamumaze nk'igihe kingana gute mukora ikiganiro, mukora ibintu byanyu bijanye no kuririmba? Mwamaze igihe kingana gute? Je natangiye kuririmba nkiri mutoya ko papa yari mu musicien amara bivamo. Maze kubivamwo yari mu musicien avugiriza abisi. Arabivamwo aza muri eglise yongera abashubita aravamwo. Aja mu by'inzoga, aja kunywera inzoga des années. Donc navutse mu yandi majambo Imana yarantoranije. Naho naciye mu bibazo donc naragize harabaye separation entre y'abavyeyi. Mama na papa baratandukanye. Ni kuvuga jewe guitar canke instrument nagiye kuyiga canke ibindi byose naba nagiye kuvyiga à titre personnel. Donc naragize sacrifice kugira ngo nje kuvyirondere. None ga Japhet mwatubwiye ngo mwahuye n'ibibazo muri uyu mwuga, ni nk'ibihe bibazo mwagiye murahura navyo? Muri make ibibazo bari byinshi ariko mwatubwira bikeya. Nigitangura kuririmba nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Bwa mbere nari nkiri umunyeshuri kandi abanyeshuri murazi ingorane bahura nazo. Nka common problem ni nk'ingorane y'amahera ya management, wasanga ari ikibazo kidasanzwe. Ubu rero n'ubu ndi umunyeshuri. Ndi umunyeshuri, kuriha ishure no kuriha by'umuziki biracari ingorane. Ndacyakora mugabo ndagerageza kwifatafata. Uracumva ko ari ya ngorane ya management. Murakoze cyane. Bakunzi muriko muradukurikirana, dufise umutumire wacu, turabona afise gitari. Ndibaza ntiyo gitahana nkuko yakizanye. Japhet woshobora kuduhereza akapera gatoya tukumva? Indirimbo iyo album iserukira ni indirimbo iyo BAHO. Mwumvise ko album yitwa BAHO. Donc iyo BAHO ni izina ry'indirimbo itangura. Ivuga ngo
gato. Ku munsi wanje w'amavuka sinigeze nuhagirwa namba ngo ntungane ntawashize kakajisho yohoho wangirira akagongwe na gatoya nashiburiwe mu gahinga kuko nari nteye ishishi mu bisanza by'amaraso yanje niho nibera uransanga mwami wanje userutse ko niho wandaba n'ijisho ry'akagongwe uramfata urambwira uti baho 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 mfise umugambi kuri wewe mfise umugambi kuri wewe nguteretseho ntuzopfa ariko uzobaho ntuzopfa ariko uzobaho baho 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 aho siho wagenewe kuba mfise umugambi kuri wewe mfise umugambi kuri wewe uzopfa ariko uzobaho naho babibona ukundi ntuzopfa ariko uzobaho abantu bakubona ukundi ntuzopfa ariko uzobaho umurikira amahanga ntuzopfa ariko uzobaho umaze kunyambika impuzu mwami wanje wangize munyakaranga yeyo wampinduriye izina mu bwami bwaho risamuragwa kuba muri we nsindanishirizwa muri byose kwinjira muri we byampaye ububasha bwo kunesha imbaraga z'umwiza ibikorwa bipfuye byiyumviro by'umwiza inkomezi za satani niwemera ngo mpfe fata ukuboko urambwira uti haguruka baho 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 mfise umugambi kuri wewe mfise umugambi kuri wewe gushizeho ntuzopfa ariko uzobaho ntuzopfa ariko uzobaho bakuvuze byinshi ntuzopfa ariko uzobaho reka kwiganyira ntuzopfa ariko uzobaho tekana nakubona ntuzopfa ariko uzobaho. Wow. Indirimbo nayikompoze ndi mu bibazo yego nayikompoze ndi mu bibazo yego n'indirimbo n'igishingana ufite n'igishingana indirimbo yanditse kubizera yanditse muri Ezekiel 16 yego urabona aho Imana ibwira umugeni yereka umugeni 16 yereka umugeni aho yamukuye yereka yego cyane bakunze mwiko muradukurikira bakunze ikiganiro Amamaza dufise umuririmbyi yitwa Japhet arafise talent mwavyumvise mwavyiboneye mwavyumviye n'amatwi yanyu araririmba vraiment niba ushaka kumutera inkunga niba wumva ushaka kuba umanager wiwe karibu cyane mwamubonye yitwa Japhet murakoze none ga Japhet
ni igiki woshikiriza bariko baradukurikira muri aka kanya abantu bakurikiye ikiganiro cacu uyu munsi ni nk'akahe kajambo woshikiriza ari ugushima ikintu woshikiriza bariko baradukurikira ikintu ca mbere imana n'umwizigirwa yego imana n'umwizigirwa narayibonye mu buzima bwanje donc imana yoyo ikintu nabonye ku mana iratandukanye n'abagenzi abo twita inshuti yego iratandukanye n'umudamu umugore wo mu nzu iratandukanye na fiance iratandukanye na mama kuvyara umwizigirwa yego cyane itandukanye kandi n'abana yego yani majambo imana ifise ukwera kwayo sinzi ingene no bivuga ifise ukwera kwayo isanzwe ifise ukuntu kwayo nyene yego ikora ibintu cyane itandukanye n'ibindi bintu byose ifise kamere yayo yisangije irera sinzi ukuntu no bivuga irera nta gatashe na kamwe ifise rero igituma mvuga uko nuko quand j'étais enfant byarangoye cyane kugira ngo mpeze amashuri ya secondaire byarangoye parce que hari habaye divorce y'ababyeyi baratandukana mugabo nagiye mbona abantu sinamenye ukuntu biba sinamenye ukuntu biriko birakoreka nagiye mbona abantu tora mu buryo buri detail donc buri spread sanzaye yego rero uretse n'ibyo iki gikorwa gift imana yampaye ndahanura abantu basanzwe bayifise c'est un trésor c'est un trésor n'ubutunzi budasanzwe mugabo mu gihe ushira imbere y'Imana ukayisengera naho ndagera ndacyari mutoya mugabo ndabikunda cyane ndakunda ndare nshima Imana ibisi cyose iyo njyama iyo mvyuka umwanya wanje wose nama ndiko ndasenga shima ndirimba nandika ko Imana ari umutabazi Imana ari umutabazi ku existence yiwe yerekana Imana ukubaho kwawe kwerekana Imana kubaho kwawe kwerekana nimba uriho utarapfa Imana hari ikintu cy'ingomezi igomba kubikoresha uko abidashaka gukoresha deje baramaze gupfa mugabo wewe existence yawe Japhet turagushimiye cyane turagushimiye ko wemeye kwitaba akamo kacu kandi twizeye yuko n'undi munsi nitwa batumira muzo kwitaba atakibazo nandi ndabashimiye nshimiye n'abakunzi yego n'ikiganiro abantu bariko baratwumviriza arahezegiwe muri byo bahero by'Imana karibu kandi Japhet bakunzi mwariko muradukurikira turabashimiye cyane tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro Imana ibahe umugisha mwari kumwe na Kazera Florette nawe ubutaha